y'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Tuze kwitaba isango nshuti namwe bakunzi ba RPA kwitaba amakuru cyo kuri uyu wa 21 gitugutu. Amakuru mugira mushikirizwa nanje Marie-Ange IRAKOZE mu buhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Lucie Kabera afadikanije na ingenieur Egide Mwemero mukanya ingingo nkuru zigize ano makuru. Urubanza rwaraye ruciwe abagirizwa urupfu rwa Melchior Ndadaye n'urubanza rwa politike atacu ubutungane na kimwe bufise umwihwezo uhuri imipaka yari yugawe kubera ikibazo ca corona. Mu kiganiro amagara soko y'ubuzima nkuko musanzwe mubimenyereye ku misi yose ya gatatu uyu munsi tuza kurabira hamwe uko umugwayi wa kanseri y'ibere akurikiranwa mukanya idonido. Nongere ndabahe ikaze amakuru reka tuyahere mu gisata ca politike. Imyaka 27 irarumanye umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye agandaguwe. Ibirori nyamukuru vyo kwibuka iyo ncungu ya demokarasi vyabereye mu gisagara ca Bujumbura mu nkuka y'imisa yasomewe kuri paroisse Saint-Michel. Musenyeri Gerazi Banshimiye ubusa yasavye abarongoye Burundi uyu munsi kwirimbura barabe ko bakurikiza iragi rya Ndadaye. Ingorane zihari nazo bazitorera umuti bahereye mu mizi yazo kuko ariyo nzira yonyene ituma umuti utowe uheza ukarama. Dukurikire Gerazi Banshimiye ubusa. Iyo demokrasi bwari bwo buryo yabona burashe bwo gutorera inyishu ibibazo vyari bihanze Uburundi. Nikabe akaryo keza ko kuraba ko twagumije kandi turiko turateza imbere iryo ragi rya Ndadaye ryerekeye intwaro nziza ya demokrasi ihagateka bose ihereye ku gusonera ubuzima bwa muntu, intwaro yubahiriza bose mu byo barekuriwe, intwaro idakumira ifatiye kuri iki canke kiriya, intwaro itarenganya, intwaro idatoteza, intwaro ikingira ubuzima bwa bene Burundi bose. Arico gituma umuntu abwirije kuzaricara hamwe kugira ngo azarategera, ntidutangure kuza turakurikirana umwotsi tugomba yuko wohava aho kubanza kuzimya umuriro, kuko ugiye gukubita umwotsi nguriko urawirukana mugabo umuriro gumuzana uwo mwotsi ahubwo umwotsi ukwira inzu yose. Nico gituma bikwiye ko tuza turaraba inkomoko ya byose. Muradutunga ni Musenyeri Gerevaze Banshimiye ubusa. Kuri uyu wa mbere sentare ntahinyuzwa yarasomye urubanza rw'abategetsi bahoze barongoye Uburundi bagirizwa igandagurwa rya President Ndadaye Melchior. Pierre Buyoya yahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi, umwe mu baciriwe umunyororo wo guherayo ariyamiriza ugo rubanza rwaraye rumuciriwe na sentare ntahinyuzwa. Abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter, President Buyoya avuga ko atari ubutungane ahubwo ari urubanza rwa politike. Kubwiwe ugo rubanza ruciye kubiri n'amasezerano y'Arusha. Yiyemeje rero kungururiza mu butungane bwo mu Burundi na mpuzamakungu. Abagiriwe icaha bose bari 19 kuri 20 bakurikiranwa. Abo 19 bose rero bariyamiriza iyo ngingo ya sentare bakavuga ko bagiye bose kunguruza. Amategeko menshi yarahonyanzwe muri ugo rubanza rujanye n'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye nkuko bisigurwa n'uwanonosoye amategeko Emmanuel Nkengurutse. Kamwe mu turorero nukutamenyeshwa ivyaha bagirizwa kugira nabo bashobore kwisigura imbere y'ubutungane. Tumukurikire. Muri urubanza twabonye hariho amategeko menshi yarenzwe na cyane uburenganzira ntabanduka bwemerewe abagirizwa ivyaha. Ubwo burenganzira bwinshi usanga buri mu ngingo ya 14 y'amasezerano mpuzamakungu arabi by'agateka kazi na muntu kuvyerekeye mu bintu vya politike, mbere no ku ngingo ya 10
agace ka 5 k'ibwirizwa rigenga iburanishwa ry'imanza vy'ivyaha imbere y'amasentare. Akarorero notanga ka mbere ni kutamenyeshwa ivyaha bakekwa ko ngo nawe bashobore kwisigura kuko atabirego vy'ukuri vyigeze bishikira abagirizwa. Akarorero ka kabiri ni kutemererwa kunganirwa mu mategeko. Muri aba bantu barabwa n'urwo rubanza 5 gusa nibo bari mu Burundi, abandi bari hanze, kandi abari hanze barangiwe uburenganzira bwo guserukirwa n'abashingwamanza babo nk'uko amategeko abitegekanya. Bariya 5 bose ntibaburanye bari kumwe n'abashingwamanza babo. Abasigaye nabo nta mushingwamanza n'umwe yemerewe kubaburanira. None ubwo bwo bari ubutungane bwa hehe umuntu acibwa urubanza ataruburanyemo. Akarero ka kabiri kutarengutswa kwitaba urubanza rubega mu gihe ruhamagawe. Imanza zose nyinshi zabaye nukuri zaba mu mpisho ko twabimenye, zaba mu mpisho. Iki naco uretse ko arguhonyanga uburenganzira bw'uregwa nukurenga amategeko y'igihugu kuvyerekeye intahe y'icese uruhara. Akarero ka kane ndotanga kuturegura ku birego vyose bagirizwa mu kumvirizwa atankomanzi. Noneho nta n'ibirego bifise ishingiro vyariho kuko bitagira ivyemezo na bimwe. Ico novuga ca nyuma nuko tubahiriza ingingo yo kuburanisha imanza ivyerekeye ivyaha bivugwa muri urwo rubanza vyategerezwa gukurikiranwa imbere y'umwaka w'2014. Urubanza rero rwaraye rucitse rwuguruwe muri 2018 hashize imyaka 4 rutaye igihe. Ubwo bwonyene bwo gusubira kuvyura urubanza no kurushira mu butungane bw'inyuma y'intambara. Inkurikizi z'imanza mwenizo nugutsimbataza intwaro z'agatotezo mu gihugu. N'ubu twongere dukurikire nkengurutse. Inkurikizi ya mbere no guteza imbere intwaro y'akarenganyo kajanye n'agatotezo. Urondera ubutungane ku vyabaye muri 1993 utunganiriza bose aribo umuryango wa Ndadaye hamwe n'imiryango y'abapfuye bamuzira. Ubuzima bw'umwe wese bungana n'ubw'uwundi wese. N'akarenganye rero n'agatotezo kiganje rero mu gihugu kugira ngo bitwe kutunganirize bamwe kandi naho nyene ubanje kurenga amategeko ubabeshera ubagiriza ivyaha batisiguye batireguye. Inkurikizi ya kabiri ubumwe bw'abarundi no gusubiza hamwe kwabo biratose kariwe cyane niyo ngingo. Leta ya CNDD FDD isanzwe yisunga politike yo kuvangura mu ntwaro y'igihugu igiye kutugarukana mu njyane z'ubwoko z'imbere y'amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe y'Arusha, kuko ubutungane bwayo atakuri burimwo kandi bugamije kunyanyasa imigwi imwe y'abarundi hari y'abatutsi n'abexfab nabo bitiranya nabo ikabagereka ku bandi bo mu migambo itavuga rumwe na leta y'abasentedefted hamwe n'abari mu mashira hamwe n'ibinyamakuru vyigenga isanzwe ikorera mabi menshi kuva kera. Umugwi wa gatatu w'ingurikizi nuko akarenganyo kavanze n'agatotezo kavyara umudugararo n'ibindi bijana nayo. Leta ya sentede yikirateza imbere ivyo bintu vyahinaniye gutwara igihugu kirimwe mwumvikano ubumwe ubutungane n'amahoro bivyara amajambere y'igihugu. Ku ruhande rw'abanyepolitike naho mu mugambwe Sahwanya Fodebu washinzwe n'umuhisi Mekero Ndadaye baranegura ugo rubanza rwaciwe na sentare nahinyuzwa aho bavuga ko imvo za politike zinyegeje inyuma yavyo. Frederic Bamvuga inyumvira yagendanye n'umuhisi Mekero Ndadaye avuga ko atari gihe nyaco co kuvyura ugo rubanza kuko amahoro n'ubutungane bwigenga bitaragaruka mu Burundi. Kurikira Frederic Bamvuga inyumvira. Mu ruhande rw'iwacu turashigikira ko imanza zicibwa kandi urubanza rwa Ndadaye umuryango wiwe w'amaraso na twebwe mu muryango wa politike twari twaritwaye turashikiriza urubanza muri sentare mu kwezi kwa kane mwaka w'igihumbi kimwe amajana 999 barashikirije ingene bwakitse turagwanka turagunguruza ariko twebwe ko rucika siho dushira umwitwarariko wacu ni ingene ruriko ruracika kuko n'urubanza mu by'ukuri ba politike kandi rugoye ariko twebwe twari duhagaze kwari uko imanza zicika
mu by'ukuri tuvuga tuti mu Burundi hariho amahoro. Uyu munsi intwaro ihari irashobora guca imanza uravye impengamiro ifise, kuko turavye imigenderanire President Buyoya yarafitaniye na President Nkurunziza gushika namushigikira ko agenda muri francophonie, nitwari twibaza yuko ibintu bimeze uko, mugabo urabona ngene ibintu bigenda bihindukira. Mwitwariko wacu ni kuki ugo rubanza rubaye uyu munsi bamaze imyaka ingahe ku butegetsi. Mwibuke ryari dossier yatanguye kuvuka n'igihe umugambwe CNDD-FDD wari kurategura amatora yo mwaka wa 2020, bibaza bati abantu b'abahutu bodoca bumva yuko turimo turakora dufise inguvu dusumvye Frodebu vyayinaniye turakure n'amajwi. Nibaza ko n'ubundi ariyo ariko barabandanya. Kibazo kiri n'ingene imanza zishikirizwa, imanza ziburanishwa, abantu ariho bari mu mahoro. None ubaguciriye ubanza ashobora gutaha iwawe biba bimaze iki? Uyu mwanya si umwanya w'izo manza, kuko uyu munsi ubutungane ntibugikora, izi manza rero zicitse nico ubutegetsi bwashatse, si iby'ubucamanza bwashatse. Frederic Bamvuginyumvira kandi aravuga kandi ko indishi y'akababaro yaciriwe abagirijwe muri ugo rubanza izotuma haduka muri kazoza izindi manza z'urukwegane. Twongere tumukurikirane. Kibazo kiri n'ingene imanza zishikirizwa, imanza ziburanishwa, abantu ariho bari mu mahoro. None ubaguciriye ubanza ashobora gutaha iwawe biba bimaze iki? Indishi y'akababaro ivugwa, bumvise ingene ari umurengera bavuga batereka ahubwo tubinyarutse dufate ibintu by'abo bantu maze twitwe ko twabitwaye mu mategeko. Ivyo byose imanza ziragenda zikagaruka, igikuru no kuramba, kuko abo barafise abana babo bazote bagakurikirana ibintu byabo. Igihe hazoza amahoro mu Burundi, amahoro atuma haba imanza nyazo atari za ngondagonde zidahengamiye mu bya politike nk'uko turiko turabibona. Frederic Bamvuginyumvira yari kuri mikro ya mugenzi wacu Trésor Niyongabo. Inyuma y'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye hakurikiye ubwicanyi mu gihugu. Muri ubwo bwicanyi hari ubwahitanye abanyeshure bo kwishure ryo mu Kibimba bwabaye mu ijoro ryo kwa 21 gitugutu, mu gihe abahaburiye ababo bahora bagira umugigwa wo kwibuka ababo. Buramatari w'intara ya Gitega yaraye akuyeho uwo mugigwa. Imvo zoba zatanzwe na Manirambona Venant akaba ari z'umutekano. Iyo ngingo ikaba itanyuze na gato abarundi batari bake, na cane cane ababuza babo hamwe n'abacitse ku icumu muri ubwo bwicanyi bwabaye kuwa 21 gitugutu umwaka w'igihumbi n'amajana 993. Kurikira umwe mu barokotse aho mu Kibimba yiganiye RPA akababaro afise. Wavuye hajya kuyo muri buryo bwicanyi kuri ingingo ya guverineri yabaye incamugongo kuri jewe, kubera nk'imyaka 25 yaheze tuja kwibuka abacu, twibuka naho twavuye, twibuka bene wacu n'abarezi twaguye mu gahunda ntitwa tuzi ko ivyo vyoshika, kuko umuntu bamusivye kwibuka uwiwe. Ivyo ntaho vyari bwabe ku bandi, sinzi rero tuguma twibaza ko leta canke guverineri vyaciye ko azoheza akatubwira iyo ngingo ko isubirako n'ivyo dusaba, hanyuma natwe tukaja kwibuka abacu. Abandi bateye ivyatsi iyo ngingo nabahurikiye mwishirahamwe rigwanya ihonyabwoko ase genocide Cirimoso. Kubw'iryo shirahamwe ngo iyo ngendo ya leta ya CNDD-FDD nta kindi gamije atarugushitsa umugambi wabo uguhakana ihonyabwoko ryakorewe abatutsi, ubwicanyi bwegekwa kuri uwo mugambwe nyene uri ku butegetsi muri kino gihe. Kurikira Emmanuel Nkurunziza n'umunyamabanga w'ishirahamwe ase genocide Cirimoso ishami rya Canada. Ase genocide Canada irababajwe kandi bimwe bishimitse n'ukugene ireta ihari yavuye mu muhari atakindi caho yataruku ubwicanyi bwo kumara abatutsi ibandanya ituntuza iturubika abacika cumu biryo honyabwoko yakoze igihari kiri umuhari wakukira umugambwe Sahwanya Frodebu ari no wakoze iryo shano. Ishamwe Ase genocide Canada ribona kandi yuko iyi ngingo yo kubuza kora umuhango wo kwibuka abanyeshuri bazize ubwo bw'abatutsi bagaturirwa
yuko bijanye n'ibikorwa vyari bihasanzwe bigayitse bikorwa n'intwari hari yahawe n'ubwicanyi kandi bikaba atakindi bigamije atari kugira ngo bizimanganye mu mitima y'abarundi no mu maso y'amakungu ikintu cyose cyo kwerekana ihonyabwoko CNDD-FDD yakoreye kandi bananyekorera abatutsi. Ijambo ya Jenoside Canada riratewe umutima uhagaze n'isano riri hagati y'ibikorwa bigayitse by'umugwi witwa ngo no kuvuga ukuri no kunywanisha abarundi severe uhari ubu aho uwamana ntaryo urondera kanya takayo kawujana udafobeje utazimanganije ikintu cyose coza kivuga yuko habaye ihonyabwoko ryakorewe abatutsi. Ku rundi ruhande ukabona yuko ibyo bifitaniye isano no gukumira no kurenganya abacikacumu mu bwoko bw'abatutsi nk'uko baraye babujije kugira imihango yo kwibuka ababo bishwe na Sawanya Frodebu ari abavyaye CNDD-FDD. Kubera izo mvo zose ishamwe ya Jenoside Canada rirasavye kandi rirashigikiye abacikacumu yuko batokwihebura. Ijambo ya Jenoside Canada riboneyeho akaryo kukurarika abantu bose bari mu bisata bigwanira agateka kazina muntu mu Burundi cyo kimwe n'abantu bose basanzwe baterekwa bababazwa badashigikiye namba yuko ho bihonyabwoko mu gihugu ko bohaguruka bokera igitutu ishamwe mpuzamakungu maze bayisabe yuko yoshinga sentare mpuzamakungu yo kubitana mu gahanga abo bantu yamaze kutohoza ikamenya ko bakoze ihonyabwoko yo kumara abatutsi wakari ubuzuye mu nzego zitwara igihugu uhereye no mu biro by'umukuru w'igihugu. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye Facebook, YouTube, Twitter no kuri www.rpa.be. Tubandanyirize no makuru yacu mu gisata c'imigenderanire leta y'u Burundi riteguye kubandanya iganira n'igihugu c'u Rwanda mu ntumbero yo kunagura imigenderanire iri hagati y'ivyo bihugu yatosekaye kuva mu mwaka w'2015. Ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa kabiri na Albert Shingiro umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu hari inyuma y'umubonano yagiriranye na mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta. Muri uwo mubonano wabereye ku rubibe rwa Gasenyi Nemba abo bategetsi barahanye inzandiko zarimwo ivyo igihugu kimwe gisaba ikindi kugira imigenderanire isubire kumera neza. Umushikiranganje Albert Shingiro akaba ariko atashimye gushira habona ivyo Burundi busaba igihugu c'u Rwanda. Tumukurikire. Murazi neza kuva mu 2015 imigenderanire hagati y'ibihugu byacu yatosekaye bimwe biboneka cyane. Ubu rero haci imyaka 5 murazi yuko nka kurya umuntu avuga ngo nta utora nyina wiwe canke atorese nico kimwe nta n'utora umubanyi wiwe bizanwa gutyo ku buryo rero tutoguma turabana ribi kumara imyaka 20-30. Ubu rero cyatuzaye cyari ico twayaze neza tuvugana ukuri twerekana aho ingorane zimwe ziri kugira ngo imigenderanire yacu ishobore gutangura kunagurwa bukebuke kuko iyo imigenderanire itosekaye imyaka 5 imyaka 6 kuyinagura ntibiba mu ndwi imwe. Nico gituma rero kwa leta y'u Burundi nashikirije ubutumwa mugenzanje ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'ibindi bihugu ubutumwa burimwo ibintu twebwe tubona yuko bikozwe vyokuramwo intambamyi yuko imigenderanire yacu yogenda neza. Harimo ibintu byinshi nkuko mubizi sinohita ndavuga ibiri muri ubwo butumwa ido nido. Murazi yuko muri umwuga wacu hari ibintu bivugwa aho nyene n'ibindi tuvuga ukuri kuntu n'ibindi tutavuga ku buryo rero twibaze ko mu minsi iri imbere mushobora kumenya ku vy'ukuri ivyo babiri muri ubwo butumwa mugabo na cane n'ibintu novuga yuko dusaba igihugu kibanyi c'u Rwanda ko cyo bikura mu nzira kugira ngo dushobore kubana nkuko vyamye biri mu mwaka 2015. Mu gisata c'agateka kazina muntu naho umunyagihugu wo muri komine Gishubi mu ntara ya Gitega yarayakubiswe arashaya n'imbonera kure mwijoro ryo kuri uyu wa kabiri. Amacakubiri y'ubwoko yoba ari mu vyatumye uwo munyagihugu aborezwe igufa. Umuryango wiwe usaba ko ubutungane bwokora kugira abashatse kubahekura bahanwe hakurikije amategeko. Ni nkuru twateguriwe na Innocent Valentin Singirankabo. Uyo munyagihugu yarayaborejwe igufa n'imbonera kure muri komine Gishubi yitwa Manariyo Fabrice akababa mu ikambi yabateshejwe izabo iri ku mugwa mukuru wa komine Gishubi bakaba mutazira rumanda. Amakuru dukura muri yo komine amenyesha ko vyose vyatangwe nk'igihe cy'isaha 2 z'ijoro kuri wa kabiri aho Fabrice yaca kwivuna kanyota ku kabari k'imbonera kure zitwa Gimare na Dio.
hageze ko uyo musore Manariyo ariha amafaranga y'ivyo yariye yaratevye gutanga amafaranga. Izo mbonerakure zibiri zica ziramwahuka amahiri gushika naho acika indembe. Uyu munyagihugu yabibonye avuga ko izo mbonerakure zamukubise zimuhora ko ari mu bwoko bw'abatutsi kubera amajambo bavuga bariko baramukubita. Rero intandaro yo kumukubita yokejeje akanyama ariko ararondera ingene akariha ngo ntibamworohereje, niho ngo baje bamwakira n'amahiri baramukubita gushika arashaya havuga amajambo menshi y'amacakubiri uri kurumviriza. Bisanzwe ntiyakwiswe kubera atanyurukije kuriha, hoba hagiyemwo imvo z'amacakubiri kubera uwo yakubiswe ari wo mu bwoko bw'abatutsi, akaba yakubiswe n'izo mbonerakure zibiri. Izo mbonerakure zibiri zimaze kubona ko uwo zakubise ahava acikana, zaciye zikoresha amayeri yo gushira imbugita mu mufuko wiwe mu ntumbero yo guhuvya amatohoza. Bariko baramukubita babonye ko yaremvye yabaye indembe asa n'uwapfuye, baciye bazana imbugita bokesha inyama baca bayimushiramo mu mpuzu, baca bavuga ko yarafise imbugita agomba kubacumita, agomba kubamara. Manariyo Fabrice nyene kuborezwa igufa ubu ni kiruruma, akaba ari karakurikiranwa n'abaganga kw'ivuriro rya Gishubi. Umuryango wiwe usaba ko ubutungane bwokora kugira abashatse kubahekura bahanwe hakurikijwe amategeko. Nduwayezu Marie Chantal Mustaneri wa komine Gishubi yatwishuye ko ico kibazo akizi, ko yamaze kugishikiriza inzego zijejwe umutekano kugira zitunganirize uwakubiswe. Innocent Valentin singira nkabo tukiri muri ico gisata nyene c'agateka kazina muntu. Imiryango y'abanyororo yahawe ikigongwe c'umukuru w'igihugu mu mpera z'umwaka wa 2019 baranegura ico bita akarenganyo ababo bariko baragirirwa mu kugumizwa mu munyororo, mu gihe uwahoze aramutswa ubushikiranganje bw'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana yari yavuze ko bazore kugwa mu kwezi kwa Rusama. Nubu nta kirakogwa. Dukuri Idonido na Hervé Niyuhire. Imo miryango yabo bagifunzwe baguma batonda ku bushikiranganje bw'ubutungane kugira basabe irekugwa ry'ababo. Iyo miryango yibaze gituma haheza amezi 10 ababo bagifunzwe mu gihe baronkejwe ikigongwe c'umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza ku 31 Kigarama umwaka wa 2019. Ico gikorwa gituma abamaze gufungwa icakane c'umunyororo baciriwe bari kugwa nayo abandi bagabanirizwa imyaka bakatiwe. Mu myaka iheze n'imiburiburi mu kwezi kwa Ntwarane iyo ngingo yaba yamaze kuja mu ngiro, ariko ubu niraja mu ngiro. Uwahoze ari umushikiranganje w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana yaravuze ko abafungwa bazoye kugwa inyuma y'amatora ngo kuko bamwe muri bo bari guhava bahungabanya amatora. Ico kigongwe c'umukuru w'igihugu cyama gifasha buri mwaka abafungwa bari hagati y'2000 n'3000 gutezurirwa kandi bikagabanya igitigiri c'abafungwa kibandanya kiduga bigatuma babaho nabi. RPA yifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru Iwacu. Bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 22 Gitugutu umwaka wa 2019. Nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha amakuru. Tubandanyirize ano makuru yacu mu gisata c'intwaro. Basaba koroherezwa mu bikorwa byabo by'ubucuruzi, bakemererwa kujabuka imbibe nk'abandi badandaza, bakongera bagapimwa no kubuntu umugera wa COVID-19. Abo nabadandaza bato bato bakorera mu Gatumba ku mupaka igihugu c'u Burundi gihana n'igihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi. Muri kino gihe abo badandaza bavuga ko bugarijwe n'ubukene kubera ko batariko barakora. Inkuru twateguriwe na Walter Kwizera. Abo badandaza bugarijwe n'ubukene kubera batagikora bagizwe n'abarundi hamwe n'abanyekongo bahurikiye mu mashirahamwe y'abacururiza ku mupaka ACTF ku ruhande rw'u Burundi na CACT Sud Kivu ku ruhande rwa Kongo. Bose bakorera igikorwa c'ubucuruzi ku mupaka Uburundi buhana n'igihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo mu Gatumba. Naho bashima akigoroka ayo mareta mu bijanye no kurwanya umugera wa COVID-19, basaba ko bokugururirwa imbibe hakanakurwaho amafaranga y'umurengera basabwa mu kwipimisha umugera wa COVID-19 kugira binjire muri ivyo bihugu kuko bibananiza cyane. Umwe muri bo aravyigana.
abadandaza bato bato nitigo turakora tukaba dusaba rero ko leta koko yodufasha ikatwugururira tugakora hanyuma ikadukuriraho najya amafaranga yo kuriha $50 n'umurundi agiye muri Kongo kuriha $30 ntaho twoyakura muri Kongo nabo kuza ngaha kuriha $50 nabo nyene nuko amareta yacu atabiravye ngo yadukurireho ntitwosubira kudandaza ntitwosubira gukora natwe hano mu Gatumba sumira muri Kongo ikibazo cyacu c'abadandaza baza bukimbibe gitorerwa umuti haba kuri ajya amafaranga haba no kutwugurura imbibe. Ku ruhande rw'abanyekongo binjira mu Burundi imyidogo ni nk'iyo iri mu Barundi bavuga ko bitumvikana ingene umuntu afise umutahe $100 arihishwa $80 kugira yemererwe kuja kurangura. Tunaomba ya kwamba mipaka dusavye ko imipaka yo kugururwa kubera abadandaza bato bato batagikora ubu hariko hakora ya miduga itwara ibidandazwa gusa bajya batwara ijya miduga nta rudandazwa bakora kubera bisaba ko umudandaza yishikira ku isoko akavugana n'abafise ivyashara ivyo bihugu byose uko ari bibiri vyari vyavuze ko abanyagihugu bazopima umugera wa corona ku buntu none umudandaza wese umunyagihugu ni gute umuntu afise umutahe $100 yoriha $50 mu Burundi na 30 muri Kongo kugira aje kurangura mu gihugu kibanyi aho rero amahoteli yaho azorara nta na yarimwo ivyo twibaza ko bidashoboka. Muri kino gihe abo badandaza basaba ivyo bihugu uko ari bibiri gutorera umuti ico kibazo kugira basubire ku mirimo yabo. Uruganda rwa RPA rwarondeye Umakilenda baneze umushikiranganje w'ubudandaji n'ukunguruza abantu yamenyesheje ko umuntu wese asohotse canke yinjiye mu gihugu ategerezwa kuriha ayo $50 kubera ko igihugu kiba cakoresheje uburyo bwinshi mu kugura inkabuzo zikoreshwa mu gupima umugera wa corona ico bita reactif mu gifaransa. Nayo ku kibazo cyo kugurura imbibe umushikiranganje yasavye ko abo badandaza botenyenya gushika leta ibonye ko bibereye ko zugururwa. Water Kwizera arakenuye amakenga y'abadandaza bahora bakorera mu isoko ryo mu Kamenge muri commune Ntahangwa kw'iryo soko rishobora guhabwa abagwizatunga arafise ifatiro bivugwa n'urongo ishira hamwe Oricom aho avuga ko iyo ngorane muri kahise yibonekeje abadandaza nibaronke bose ibibanza vyabo isoko rimaze gusanurwa. Gabriel Rufyiri avuga ko umuti ari uko abo badandaza bohabwa uburenganzira bwo gutora komite yabo igakurikirana uko ibikorwa biriko biragenda. Tumukurikire. Twarabonye yuko muri kahise habaye ibibazo byo kwikunda cyane kwa bamwe mu baba baje gutunganiriza abanyagihugu aho ibibanza byagomba guhabwa ababa bikeneye by'ukuri usanga bija mu minwe y'abantu kubera bifise canke kubera bafise inguvu mu butegetsi kandi bo bari bajeje kuba abasuko b'abanyagihugu. Ivyo twarabibonye mu badandaza bagize ibibazo aha hahoze isoko nkuru ya Bujumbura marché central de Bujumbura aho nko mu bibanza byo ngaha kuri Kotebu mubona ingene vyagenze benshi baci babiha abantu mbere kudandaza batadandaza ibibazo rero bigaca bibibazo. Twebwe rero amakenga bafise turayasangiye cyane arico gituma nkuko nahandi hose vyagenze mu yandi masoko hakwiye kujaho umugwi w'abadandaza bitorewe bonyene nabo leta ntibari bashiraho mugo bashireho umugwi ugizwe n'abantu 10 abo bantu 10 batore ku makartier kugira ngo bakurikirane ingene bizoba biriko biragenda hanyuma baze baramenyesha abadandaza bose asoza bakuranga ingene biriko biragenda kugira ngo ibibanza vyabo ntibizoce bizimangana nkuko ahandi hose twagiye turabibona ariko kandi birinde yuko hari abandi bantu bobijamwo abachef de quartier abachef de zone n'abandi bikogwe ku rwego rwo hejuru rwa meri tukizera neza yuko nk'umukuru w'igisagara Jimmy ashobora gufasha kugira ngo abadandaza batunganirizwe atanumwe arenganijwe. Isoko ya Kamenge yahiye mu gaturuturuko kwigenekerezo rya 3 gitugutu uyu mwaka amakenga y'abadandaza akabashingiye kukungene babona indongozi za CNDD-FDD mu gisagara ca Bujumbura zivanga mu bijanye n'ivyisanurwa ry'iryo soko mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate duce tubandanyiriza mu kigabane ca kabiri ca kino kiganiro. Humura Burundi.
Mu kigabane amagara soko ry'ubuzima mwama mukurikirana imisi yose kuwa gatatu no musi batuganirira kubijanye no kuvura indwara ya kanseri y'ibere. Turaja kubona ukuwo ugwaye kanseri akurikiranwa n'abaganga iyo ndwara imaze gushika ku rugero rwa 4 ivyo bita phase 4 mu rurimi rw'igifaransa. Turaja kubona n'intambamyi zituma ugwaye kanseri adakira vyoroshe hamwe n'icokogwa n'amareta y'ibihugu vya kano karere kugira abo bagwayi bitabweho bavugwe kandi bakire neza. Kikigabane tukaba twagiteguriwe na Onesime Dushimagitse. Amagara soko ry'ubuzima. Amagara soko ry'ubuzima ni ikiganiro gica ijya nino indwara zitandukanye ibizitera n'uburyo twozikingira. Ikiganiro amagara soko ry'ubuzima gica ku radio ijwi ry'Abanyagihugu RPA ku munsi wa gatatu. Turaramukije inshuti bakunze b'ikiganiro amagara soko ry'ubuzima. Turi mu kwezi kwa gitugutu, ukwezi shirahamwe gita amagara y'abantu ku isi OMS ryahari igikorwa cyo kwigisha abantu ibijanye n'indwara ya kanseri y'ibere, indwara ibandanya yongerekana ku isi. Mu biganiro biheruka twarabonye ko iyo ndwara iterwa hanini n'ivyo abantu bafungura, imiti imwe bafata n'uruherekane rwo mu muryango, ivyo bita heredité mu gifaransa. Twarabonye ko iyo umuvyeyi yibarutse akonsa neza mu gihe cabigenewe bimuha amahirwe yo kutandura vyoroshe indwara ya kanseri y'ibere. Tubifashijwemo n'umuhinga mu bijanye no kuvura indwara za kanseri, twarabonye ingene umugwayi wa kanseri akurikiranwa n'abaganga mu gihe iyo ndwara ikiri ku rugero rwa mbere, urwa kabiri n'urwa gatatu, ivyo bita mu gifaransa phase 1, phase 2 na phase 3. Mu kiganiro c'uno musi turaja kubona uko umugwayi wa kanseri y'ibere akurikiranwa n'abaganga iyo ndwara imaze gushika ku rugero rwa 4 ari ivyo bita phase 4. Turaja kubona intambamyi zituma umugwayi wa kanseri adakira vyoroshe. Tubone kandi cokogwa n'amareta y'ibihugu vya kano karere kugira ngo abagwaye kanseri bashobore kwitabwaho bavugwe kandi bakire atantambamyi nyinshi zibonekeje. No mutumire muri kino kiganiro ni muganga Nikiyati Sabimana, umuhinga mu bijanye no kuvura indwara za kanseri. Jewe nabateguriye kino kiganiro ndi Onesime Dushimagitse. Tubaramutse kandi tubahe ikaze. Iyi ndwara ya kanseri y'ibere igeze ku rugero rwa 4 ari byo bita phase canke stade 4 ngo yamaze gushika mu mahaha, mu gitigu canke mu magufa. Muganga Nikiyati Sabimana avuga ko naho nyene bayivura umugwayi akabandanya baho. Atangura twibutsa ko iyo ndwara iyo ikiri mu ntango muri za phase zitatu za mbere twavuga, umugwayi bamuvura agakira mu mezi 6. Ku barwayi bari eligible gukira kuya stade ya mbere, stade ya kabiri, stade ya gatatu, ahanini atari hormone bafatira muhira, umugwayi adakenera hormone afata mu mezi 6 ahanini arashobora kuba ahejeje imiti akaba akiza. Ariko umuntu afise ama hormone therapy mugana nawe ni bafise pronostic nziza kenshi ayifata imyaka 10, iyo myaka 10 afata kanini kamwe aho kwa diabete cyangwa umugwayi kwa hypertension, ugasanga après 10 ans mu déclarer ko yakize neza, kandi abagwayi ba kanseri y'ibere benshi barakira neza. Kuri stade rero nayo ya 4 ni stade ico bita metastase. Ico rero nisoneme pas compliqué, ni kuba yuko ubugwayi bwashitse kure usanga buri mu mapumo, mahaha, kenshi ingwara ya kanseri y'ibere irukije mu mapumo niho kenshi tanga gushikira kugenda. Ariko kubera experience umuntu ababona ivyabona uko ni nivyo ubona mu byo mukora, kenshi ari gihe zigenda directement muri foie mu gitigu. Ahandi dikunda kuja ni mu magufa, ugasanga rero yamaze gushika kure. Imaze gushika kure rero ntukibaze. Bishitse aho mbonashaka kukubaga yamaze kuja muri ivyo bice mwavuze muheza mukayivuga gute? Très bien. Kanseri y'ibere rero ni kandi kubwire neza, ni kanseri ifise n'amawusyo menshi naho tuvurira atandukanye n'izindi. Turafise option ya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Vraiment kanseri y'ibere irafise traitement ushobora kuvura neza.
umuntu afise ibere naho uyushikaye kure yagize metastase hari imiti ipfupahaza mugabo ivura ugasanga ingwara yakwiragiye aja no muri respiratoire anahemana nabi deja mugasanga uramushize kuri doze ntono ugasanga uramukuye habi ugasanga waruvyimba gwari gwaracitse ibisebe gwaragize ntibikomere byinshi ugasanga haraho usanga umubiri w'umuntu yari ikintu gitandukanye namara yica umuntu wundi ndimwice ugasanga arareponze neza kuri chimio donc tumeri ikagabanuka bien hanyuma gaswa kahema neza akaja mu dukorwa twiwe ya resista kuri uyo muti hari undi option tumuha kenshi witwa taxone wo muti ureponda neza kuri palliative cyane yibere tukamutreta gushika naho n'umuti ugira ama complication ama complication neurologique wumva ibinyanya amaneuropathy ariko yumvise byabaye byinshi urawuhagarika ugaca muhindura ukashira kuri ico umuti witwa fluoruracile kamushaka kuri uyu onye ugasanga ashoboye ku improving gutera imbere kalite y'ubuzima yikaba ari nziza cyane. Mubo mufise experience mukora muri cyo gisata cyo kuvura indwara z'amakanseri hano abo mubona muvura niyihe ntambamye mubona ituma abagwayi badakira nko mavyifuza byo bayivana ko baza kwivuza abatevye byo bayivana ko hariho ababura uburyo bayiko barivuza yamafaze madondaguye yikubavura nimwe mukibikora nko mashaka kubikora kubera izo ntambamye z'uburyo abantu baba bafise nibihe bibazo mubona bihari bijanye no kuvura indwara za kanseri. Neza cyane c'est vrai hariho umuntu ariponda neza ku muti utariponda neza abo barabaho ariko rero benshi ifite imivyikura yivuga ariho kibazo c'uburyo no umuntu kuri chimio kenshi ari kuri palliative ugasanga n'abantu bakenye uburuhe bw'ingendo ugasanga kenshi ntibabandanye umuti kubera uburuhe bw'ingendo kutarespecta amarandevu kuko kanseri uyihaye umuti aya maserire asespose ko agabanutse muga excitant acaraduga kuko kenshi nko kuri izo palliative mugwajaza après 3 semaines ari nkuko ari giye cyo kuri fluoruracile taxone byananiranye ho hacaza kundwe zibiri nko mu Rwanda bavuga ngo ibyumwero bibiri donc ivyo rero byamuruhisha transport nko mu Rwanda ari hama ibintu byinshi barabarihira hanini nka byose abavuye mu mahanga ngo za Kongo hehe navuye Burundi kenshi umva nta assurance bafise ibarihira gasanga rero aho barara amahoteli n'ibiki ugasanga birabaruhisha ugasanga rero biratumye baza bacerewe kucegwa ariko espasa niko ahanini ubikuratuma kanseri ibandanye itera imbere. None mutanze nk'impanuro muhanuri iki abantu bagwaye kanseri ingene bashaka kwivuza bagakira amareta yoyo muyasaba iki kugira ngo abo bantu bafite ibyo bibazo nabo bitabweho. Amere kwagwaye d'abord kwagwaye no kugerageza gukurikiza impanuro z'umuganga kwivuza neza ngweza ku respecta amarandevu kitaba amarandevu neza surtout no kugerageza kwakira ingwara kuko itakira ingwara bigutuma ugira stress nayo urazi kwiri aruji n'ibintu byinshi bigutuma nawe wihebura ugasanga no kwivuza kamwe ntaco bimaze ariko ubu nimba ikibazo kihari uno munsi ikibazo kizokwamaho no kuvuga ko wo kwivuza neza kuko ejo ubishobora kwanka nkuko byahora byanka kundi muntu bakaguhindura undi muti wabonetse. Twigishije yigeze kutubwira ikintu yari umuganga w'umurundi w'umunecologue yitwa Nzisabira vraiment abantu batwishyuye neza abantu a respecter Nzisabira gusa c'est tout le corps professoral batwigisha haba muri médecine générale muri spécialité bakubwira bati ubuzima niki nasuye kucumba mu France twigwa mu yindi forme ariko hajya kuyiga hage wiga ngo uri kwiga science cyane ariko hari n'ibintu by'ingenzi byo kubaho agati ubuzima niki ubuzima n'umunsi umwe ubuzima ni iminsi 2 ubuzima n'umunsi 3 ukwezi n'umwaka ni imyaka 10 ni imyaka 100 kenshi nturarenza ngaho
kubera ikimvuga gutyo ndagoye nk'akarero kamwe hera mu Burundi mu myaka hagati ya 1990 na 2000 canke imbere wiyumviye abantu bishwe na sida mu bihugu za Uganda ngene bapfuye bahamba de quartier la médecine ni ikintu evolutive ikintu gihinduka tumuma nk'ubu ndiko ndakubwira ibi hariho ico bita matrayo na ma centre de recherche agerageza ku matipe ya thérapie ciblée ubunye ya traitement ariko na mico bita traitement individualisé naho bigo bwiza ku buryo wewe wagati umuntu agwaye ikiniki ari sensible kuri Kenya agenda directement tapa neza umuntu agwaye umva no kuba yuko rero ubu nimba ikibazo kihari uno munsi ikibazo kizokwama nimba ikibazo c'uburyo do moye igihugu kiba gifise ejo hariho dynamisme y'ibintu nukuvuga ko wo kwivuza neza kuko ejo ubishobora kwanka nkuko byahora byanka kundi muntu bakaguhindura undi muti wabonetse nje bituma naciye ingaruka nkiyumvira wa muntu yatwigira ati ubuzima n'umunsi umwe n'iminsi 2 n'3 nukuvuga ko umaze kurekipera iminsi 5 umwaka ushobora kurekipera n'imyaka 5 iri imbere ico ni kintu hanura abagwayi cyane abantu bataragwara bakomeye ejo ushobora kugwara nuko ya acceptabilité y'ingwara no kuyumva no kwivuza ahubwo rero no kugira ico bita kwicekinga depistage screening hari ivyo bavuga ati screening ni akisuzumisha no kumabere abadamu kwikora kora ukumva ikintu bitameze neza niyo umuganga yakubwiye ati ukagereza ukamenya neza ukamubaza ibibazo byose ko abaganga turaho kubera abagwayi umuganga ari umuntu ambazwe ikibazo ari umuganga kamiga baramuremereye no ifo yuko wewe wumva yuko atari ibintu byo guca amahera gusa mu ifo kumva yuko ari ikintu c'ubuntu osi nta wansa amahera ko turakeneye kuba ni yatubesheje kandi nta numwe guprofita undi muntu mugabo ifo d'abord kumva yuko aname conscience gufasha urakikora mu bwiye tubesheho me ifo kumva ko n'ingabira no kugira ushoboye gushikana abantu iyo bateza gushika uko Imana iba yagufashije nukuba rero uramusiguza kandi n'umuganga atacumva kuko ama speciality atandukanye je nshobora ko ntumva iki kintu nuko umugwayi gashika imbere kugira uti ntacumbona kuko iyo umugwayi mugira uti ntacumbona neza ukagira uti reka nakoriane kuri speciality kuko la médecine c'est aussi pour l'orientation je ntacumva canke atari domaine yiwane ngambwira nti genda naka ukimubaza pana guhenda umuntu kuzi byose il faut kwiyo culture mentalité nuko ico tumva neza uti genda kuroye kakoriana hanyuma ukivuza neza hakirikare kandi nturindire ifo gushesha sabwa ngo uti none iki kintu kikivyimbe nacumva ko bakinterese indwi zibiri ziheze nyirika igikurikira kivuza neza pana kumara ameza ngahe kuko ingwara wowe urayirindira yo ntikurindira hanyuma n'abaganga bakamenyera nari kesi yo kubaga bakamenya kubaga mu uzicikura baga hari ababaga ugasanga bataye ama pièce muri oncologie ikiyutaye nico gidesida nakubwiye nk'ibintu by'amayimino tutagize na pate y'ico babaza bakuremo uwo wishe umugwayi kuko ntuzomye uti none nzobandaniriza he isikara fisa mu hormone positive ya recepteur positive canke no kandi ivyo rero no kugira umuco noneho baranabizi sont des experts benshi bavyize na neza ku mareta no basaba yuko habe ni solidarité bakaraba ari fond bakreya bakaja hamwe cyangwa bakaranka abasponsorize bakabafasha ko abagwayi ba cancer n'abantu batagishobora gukora cane ku buryo bashobora kwifatanya kandi birazinyivye nakujya bafashije abagwayi umugira wa sida exactement bashobora kubifasha il faut ko abantu baba eduke ku buryo bivuza neza nkuko wowe uri mu journaliste ukaba uri kuratanga iganiro nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane kurafasha kugira abantu bose bashobore kwivuza kirikare ko twizere yuko abariko badukurikira bumvise ingene boshobora kwivuza abamaze kubona ko bafise ibimenyetso by'iyo ngwara ya kanseri y'ibere barumvise ko boja kwitura umuganga hakiri kare kandi twumvise yuko ari ingwara ivugwa igakira cyane cyane iyo umugwayi yituye abaganga hakiri kare rero muganga tubashimire mukoze cyane ndabashimiye nandi kuri kiganiro tubashimire nawe mwese mwaduteze yombi ni hano kiganiro amagara ko y'ubuzima cy'uno munsi kigarukiye onezime dushimagize nakibateguriye ndabasezeye ndayifuriza amagara meza mugira amahoro mu miryango yanyu naho kuwa gatatuza cari ikiganiro amagara soko y'ubuzima mutegurirwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu.
Nshimire Onesime dushimagize kuri kino kiganiro amagara soko y'ubuzima ahejeje kudushikiriza nino ngaha nshuti namwe bakunzi ba RPA duciye dusozerera ano makuru yo kuri uyu wa 2021 gitugutu umwaka wa 2020. Shimire bagenzanje b'uruganda rwa RPA, shimire cyane Lucy Kabera na ingenieur Jide Mwemero bariko baramfasha mu buhinga bw'ivyuma. Shimire mwebwe mwese mwari muduteze yompi. Marie-Ange IRAKOZE nariko ndabashikiriza ano makuru, ndabasezere ndabifuriza amahoro n'umutekano mu byanyu no mu banyu na utaha. Ko muri Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.